Inkomezi zidushoboza guhimbaza, la force motrice de l'adoration. Izi ni inkomezi zitaboneka, ni inkomezi zinyegeye ahantu, nk'uko umuyaga utaboneka ariko ubona ibikorwa byawo, kandi umuntu wese umubwiye ngo wo definisa inkomezi z'umuyaga. Umuyaga ni ikintu gikomeye naho tutawubona n'amaso. Nagira rero ku cigwa nifuza ko tujana muri uyu mwanya kivuga guhimbaza. Nacenshirako no gutazira kubera ko ni ibintu bibiri kunda kuvugwa bifatanye, kandi reka turabe imirongo mikuru twisunga. Ube wazanye Bibiliya, ndashaka ko iyi mirongo tuyisoma. Hanyuma hari umurongo urongora iyindi ngaha muri Yohana 4:23 gushika 24. Hano duhuye aba worship leaders bamwe bafise ivyiyumviro bitandukanye bivanye n'ingene weekend yagenze canke indwi iheze yagenze. Lundi ni wo munsi wa evaluation ku mupastori wese, kandi hano abantu banyicaye imbere n'abapastori kazi. Ukaba uri mu rwego rwa worship leading, nta nkeka ntibategerezwa kuguhamagara pastori, ariko bamwe murabihamagarwa deja, abapastori banyu babishaka batabishaka, kubera ko ntibihagaze ku matitre, bihagaze ku buzima mugaragaza, kubo murongoye, abo mukorana, ukwitanga kwanyu. Kuwa mbere rero uba ari umunsi wo kwiyoto evaluwa. Bamwe baba bafise ivyumviro bitandukanye, baba bari bacitse intege bivanye n'ingene vyagenze ku gatuti muri weekend. Siko bimeze? Gisi ba musiciens barituangusha, ingene aba vocalist abari bafashe backing bagize barituangusha canke babikoze neza, ingene waduserukiye mu kurongora worship atakoze hahandi twese twifuza. Hama uyu mugwi rero urimwo abajuye izo role zo kubikora neza canke byagoye. Siko? Heureusement ko ari Lundi umupastori wese abavuga ati eske uwo bivamo ntiyoba kijije agatwe kiwe. Ubundi akavuga ati mana ndakeneye ubundi buntu, ndakeneye izindi nkomezi. Hari ikintu mbona imbere yanje, hari ukuntu nategerezwa kubaho, hari ukuntu nategerezwa gukora, hari ukuntu nategerezwa kubera ishengero umugisha, ariko bitariko biraba. Ubundi mugwi w'abantu ukaba ugizwe n'abantu bavuga ati wow, byagenze neza, icompa indi chance weekend, bafise ubushobozi bwo kwikorera programme bakayiha. Urumva ugaca uvuga ati ko vyatotse iyi weekend niyikurikira ni jewe nzosatira.
kandi hari abandi bari kuri liste bavuga ati nanaka yo kwintervene, ukavuga ko byatotse n'ubu ntegezwa kwemeza ishengero ko amavuta anatiririka. Ngiyo lendi yacu rero ingene isa, hari abariko baracelebra, hari abavuga ati icompa mana ngakura, n'abandi bavuga ati kabisa biriko bigenda neza kandi nizeye ko bizobandanya kugenda neza. Iyo migwi yose rero uyu munsi muri iyi conference hariho inyishu. Hano muri Yohani igice cya 4:23 gushika kuri 24, ariko igihe kiza kandi kirashitse niho abasenga bukuri bazosengera data mu mpwemu no mukuri, kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Imana ni mpwemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mukuri. Iyi nkuru twese turayizi yo mu Samariyakazi yarahuye na Yesu, bava mu bwoko butandukanye, umwe aserukiye ubwoko bw'abayuda undi bw'abasamariya, kandi aba bantu baranenana. Ariko Yesu mission yiwe ariko ararondera aba adorateur, ariko ararondera, ari mu bwoko bwubatse idini, ari mu bwoko bufise, ahuye n'umuntu represente ubwoko bufise uko bwigishijwe ku bijyanye no gusenga, ingene gusenga basenga. Ariko Yesu nka Mesiya arazi neza ko uwo mumama ibyo afise, ibyo yigishijwe, ibyo yizeye ari binyoma, kanatsinda aho ahantu Yesu ashaka kudebloka ahantu ibintu vyononekariye ni mu buzima bwe bwa misi yose. Nico kimenyetso cy'uko ivyo yizeye atari byo. Nubwo afise ahasengera, nubwo afise worship team, nubwo afise abapastori beza, nubwo muri eglise ibintu vyose langage muri eglise yabo bisa naho ibintu vyose ni ivy'imhemu. Yesu ahuye n'uyu mumera aramubwira ati musenga Imana mutazi. Nibaza ko cyari igitsitaza cya mbere, yari scandale idasanzwe kuri uwo mumama. Musenga Imana mutazi, twebwe dusenga Imana tutazi. Ni nk'uwoza kubo byaraye bitotse avuga ati ejo bantu barataritse amaboko, abandi barapfukama, abandi baraterura intebe, abandi baravuga mu ndimi batigeze kuvuga mu ndimi. Yesu agacahura nawe akakubwira ati musenga Imana mutazi. N'ibintu byaraye bibaye kuri eglise. Nibaza ko cyo bari gitsitaza kidasanzwe, kandi Yesu ntawe atinya. Muvuga mu ndimi mureka, warafise icarondera. Bishuha muvuze ibitari 57 n'igice. Mufise aba instrumentaliste baraye bakorotse bavuye mu ijuru. Yesu arafise icarondera, ibyo byose ntibimukanga. Afise ingena definisa guhimbaza, arafise kandi ikibanza yitezemwo bene abo bantu. Si ibyo dukora, saho dusengera, si forme ingene tubikora, hari ahantu Yesu ashaka. Haleluya. Zaburi 100:4 havuga iki?
mushike mu birimba vyiwe mushima no mu nyubakwa ziwe muhimbaza, mumukengurukire mushemagize izina ryiwe. Mwibuke iyi mirongo iraduha igicapo cyo guhimbaza no gutazira, sivyo? Twagiye Abaroma 12 umurongo wa mbere. Havuga iki? Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kwikorera kwanyu kogira ikimazi. Abaheburayo 13 umurongo wa 15. Nuko nantaryo twame duha Imana ikimazi cyo gukenguruka tubiheshwa n'uyo nico mbuto z'iminwa ishima izina ryayo. So iyo ni mirongo ushobora gusubiramwo mu kuza umedita, kugira ngo nk'abarongozi, nk'abapastori, nk'abungere babandi tubandanye kwiyubaka mu kuri, mu kumenya, mu gutahura no mu bwenge kuvyerekeye n'ubuzima bwo guhimbaza no gutazira Imana iduhamagariramwo. Intangamarara B. Intangamarara tubonamwo okay. Amajambo guhimbaza no gutazira yerekeye inyishu abizera dutanga mu gukunda Imana no mu kwishimagiza. Ni réponse, ni Imana iri kw'Imana yatwihaye twebwe tuyishura gute? Twebwe ni reaction yacu niyi. Niyo sobanuro y'intangamarara. Amajambo guhimbaza no gutazira yerekeye inyishu abizera dutanga mu gukunda Imana no mu kwishimagiza. Kandi ni incamake canke icegeranyo c'impamvu yacu yo kubaho. Intangamarara murayumva? Okay. Guhimbaza no gutazira ni inyishu uwizera wese atanga, ni réponse, ni shikanwa dushikanira Imana, ni ingaruka, nico duha Imana. Cyo naco no gukunda Imana, tukayikundisha imitima yacu, tukanayishimagiza. Guhimbaza no gutazira ni incamake canke icegeranyo c'impamvu yacu yo kubaho. Ni incamake canke icegeranyo c'impamvu yacu yo kubaho. Amajambo ni wafata umwanya wo kuyiyumvirako kandi araremereye, arimo ibintu biremereye cyane, kubera ko turi mu gihe guhimbaza no gutazira bihabwa insobanuro y'ikirere, atmosphere, feelings. Okay? Ibintu biba kreye mu kanya duhuye, hanyuma ijwi rya naka rikavyura ibigumbagumba na emotion. Umuziki canke prédication igakabura
hanyuma twese tukumva ibintu urumva, tukavuga mu ndimi, tukaryama hasi, abafise utwosozi hafi tw'umunezero no kurengerwa tugakoroka, hanyuma voilà tugaca tuvuga ati worship and praise égale ikirere twexperimenta iyo tugize amahirwe vraiment abanyengabire bagakora ahantu, hanyuma tugakogwako, hanyuma tukagira ibintu muri ako kanya, tukumva ibintu muri ako kanya, tugahindura n'amageste muri ako kanya, n'amajwi agahinduka muri ako kanya. Iyo niyo worship. Nukuri aho tuba twicaye ahantu hitwa ubuzimire, kuko ivyo bitubaye ko kubera umunyengabire yakoze ahantu, sivyo bidefinisa worship and praise. Kubera Imana si bigumbagumba, Imana si emotion, Imana iri réel. Haleluya. Abihuta gutsitara muihangane gatonya, uko twigira imbere niko, kuko hano turimwo abakarismatike, kabisa, tuguruka tugenda, urumva, ndabizi kandi muri mu cubahiro cawe, n'abandi turi ku yindi extreme, tudaha agaciro ubushobozi bwa mpwemu yera, ingabire za mpwemu yera. Donc hari extreme zibiri zitandukanye, urumva, tugizwe n'abantu bavuga ati ibyo bintu by'ubusazi jewe sindimo. Hamundi ku yindi extreme akavuga ati umuntu atavuga mu ndimi no gukizwa arakijijweho. Bibiliya iravuga byose, iravuga kuvuga mu ndimi, urutonde, iravuga definition kuba mu mpwemu niki, niyihe, no kuvuga iki, hanyuma igakangurira, Bibiliya igakangurira umuntu atitayeho ubuzima, umuriro wa mpwemu yera, kwexperimenta la présence de Dieu, kubaho ubuzima surnaturel, nimba no koresha iryo jambo. Bibiliya ibyo byose irafise iki bivuga ko kandi ku rugezo rwabyo. So ntihakwiye kuba ubuzimire kuri abo basa n'abantu badatahura ivy'impwemu, kandi no kuri abo basa n'abantu bakabaguruka. Ntihakwiye kuba kwihenda no kwevoliwa mu bintu bitari byo. Yesaya 43:21. Abantu niremeye kugira ngo bagire iki? Bamenyekanishe ishimwe ryanje. Tugende Abanyefeso 1:6-12 kane. Tuzigzage muri uwo murongo twumve icyo Paulo avuga yandikira Abanyefeso. Abanyefeso 1:6 Cusimba 12 ugaruke kuri kane. 6 haravuga ngo kugira ngo ubwiza bw'ubuntu bwayo bushimwe ubwo yatugabiye muwo ikunda. 12 12 haravuga ngo kuzoba abo guhesha icubahiro ubwiza bwayo twebwe abizigiye Kristo kera. Ku murongo wa 4
14. 14. 14 haravuga ngo niwe ngwate y'umwandu tuzohabwa kugira ngo abo Imana yaronse ibacungure ngo ubwiza bwayo bushimwe. Amen. Okay. Niwe ngwate, subiramo. Niwe ngwate y'umwandu tuzohabwa kugira ngo abo Imana yaronse ibacungure ngo ubwiza bwayo bushimwe. Amen. Amen. Twategerezwa gushima Imana kubw'ivyo yakoze, ivyo yadukoreye. Twategerezwa gutazira Imana kubw'ivyo yakoze, ivyo yaduhaye ubwa mbere, hama gutazira Imana kubw'ivyo yakoze, hama twategerezwa no guhimbaza Imana kubwo ico iri. Hari amajambo atatu akunda kuza muri Bibiliya: gushima Imana, gutazira, praise, thanksgiving, na worship. Gushima Imana, gutazira, no guhimbaza. Gushima Imana kubw'ivyo yakoze, gushima Imana kubw'ivyo yaduhaye. Umuntu wese nubwo nibutse aba worship leaders, waruzi ko kenshi twankuraje abantu gushima Imana, gutazira, ariko vy'ukuri tukexpectinga ko bofata quand même 15-10 minutes biexprima mu gushima Imana no kuyitazira, ariko natwe iyo experience tutigera tuyigira kuko biragoye. Ico gituma bamwe abashobora kuvuga mu ndimi duca dukwepera mu ndimi. Je nibaza ko mvuge nka Paulo, nibaza ko mvuga hari abo tunganya kuvuga mu ndimi nimba ntabarusha, nimuhave mumfata nabi. Mais ndazi combien nk'umu worship leader gufata umwanya 10-15 minutes nkoresha amajambo mu rurimi numva, ndazi combien bitoroshe. So abakarismatike rero muca mugira iki? Muca mugira vya bindi, kuvuga mu ndimi, ushaka ukavuga n'amasaha 3. Biri authentique canke ntibiri authentique, Bibiliya irafise ikibivugako. Ico gituma kaze muri iri shuri. Hanyuma abumye nk'ibiti atani marikoroka ry'ibijanye n'ivy'impwemu, mubigenza gute? Ushobora guhimbaza Imana gute? Ushobora gutazira Imana gute mpwemu yera atabigushoboje? Niho umwanditsi w'Abanyefeso mu gice cya 5 twasome yavuze ngo ntimukaborerwe vino, ariko mwuzure. So uko kuzura bishoboza umu adorateur guhimbaza no gutazira mu buryo buri authentique. So bisobanura ko mpwemu yeri yo tumwuzuye aca acisha umurongo mu gifaransa mvuga canke ikirundi.
ubwenge bwanje buca bugumba? No. Aranda ubwenge bwanje efficace, amaso yanje akayashoboza kubona ivy'Imana yaremye. Haleluya. Umutima wanje ukuzura amashimwe, nkabona ubukuru bw'Imana, nkarengegwa. Umutima wanje ukaja ku rugezo rwo kubona Imana uko ntahora ndayibona. Ivyo yaremye ntivyahindutse cyane ntivyiyongeye, ariko n'amaso yanje yugurutse, n'umutima wanje wugurukiye Imana, kubera ni igikorwa cya mpwemu yera kiko kiraba muri jewe. Reka rero duse n'abashiramo akavitesi. Dukwiye kugumana imitima ishima Imana kubw'ibikomeye yadukoreye. Ni gute je worship leader nshobora gusatira ishengero ngo ebana mu paza sauti, ebana tu duhimbaza Imana, dushimira Imana ibikorwa byayo, urumva nkaguma ncungana nabo, urumva ko mutavuga none wewe ho ubikora umwanya unganiki? Urazi combien bigoye? Urazi combien ivyo uri kurasaba ishengero wewe nawe utabikoza ko n'agatoki? Ufise umwanya unganiki wo kuhimbaza, gutazira, gushima Imana wewe ku giti cyawe, canke iyo ugiye mu bikorane hakagira uwundi ariko ararongora praise and worship akavuga ngo bene data reka twikore mu gahogo, tureke ayo mashimwe ari mu mitima yacu tuyature n'akanwa kacu, uhora ubikora umwanya unganiki? So gushima no gutazira biragoye kurusha uko tuvyibaza, kubera ko kanatsinda n'ikimenyamenya ntavyo dukora, tubikoresha abandi, twebwe ntavyo dukora. Bene uwo mwimenyerezo, iyo uri muri marche, iyo wavuze ati simfata bus ngira nje iyi course yanje ngira ndayikoreshe ntambuka, ndabe ivyiza Imana yaremye, mbega bashanca kuri avenue iyi yo nyinspira, iyo avenue ica kwa abantu benshi, urumva par exemple, kuko ikidukwega twebwe ni verdure, nature, amajardin, mais ça no sara amajardin. None tuzoba inspiré turiko duraca mu biti gusa? No, Imana irashobora kukujana muri circuit y'ahantu hariko haradodagurwa ibintu kuri chantier, akajagari mu kajagari, muri ako kajagari kuko uri dispose, uri umuntu adashobora kurata akaryo nakamwe k'ivy'Imana yaremye yakoze. Muri ako kajagari abantu bamwe bariko barabumva noze bavuga ati uyizinduru wozinkuramo, ariko wewe wahashika ukumva wow, umva izo ritme mu ruyogoyogo, umve izo melody, umva yo majwi, urumva ivyo abantu bita derangement ukavyumvamwo ukabumvamwo Imana. Ni gute abo bantu bari mu kajagari umwe ushobora wewe kwarmoniza ukumva hari ibintu biryoshe? Ni gute ushobora guhura n'abasunika baba karani bariko basunika imburuweti n'ibiki, imizigo yabarenge, wamuraba wewe hakumwumvira pitié, ukabona ubukuru bw'Imana muri ico gikorwa ariko arakora? Ako kanya nyene ukabona ukakira message, kubera uwo muntu hariho bagenzi biwe badafise swat bahisemo kuba banebwe, badashobora gukoresha capacité n'inkomezi Imana yabahaye kugira ngo barondera uburyo bwo kubaho, bahisemo kuja kwiba. Wabona uwo muntu ukamushimira Imana, Mana urarema ibintu bifise imitsi kweli, urumva ugasanga uri kurashima Imana kubw'uwo muntu. Na rero bituzana twebwe aba worship leaders gukura
louange na adoration mu bikorane, mu ndirimbo no mu muziki, tukabizana mu buzima bwacu bwa misi yose. Ahandi ho iyo occasion tukayirata, turi disqualifié, kuko tuvuga ivyo tutazi, twandika indirimbo, twandika Imana mu ndirimbo Imana tutazi, tubwira abantu iyo duhagaze imbere y'abantu tubabwira Imana tutazi. Nico gitsitaza rero cabaye kuri ujya mu mere. Musenga Imana mutazi, ni agression. Ariko Yesu yarazi ibyo ariko aravuga. Haleluya. Amen. Tunezerwe mu mwami imisi yose, niko Paulo yandikiye abi Filipi 4:4. Imana iradukunda, iratwitwaririka kandi ishaka ko tubimenya. Umutima ushima ni utembamwo amatazirano, duhereza Imana tukayihimbaza mu mpwemu no mukuri. Se gutazira bisobanura iki? Kuko ntushobora kuvuga guhimbaza utavuze gutazira. N'amajambo abiri dukunda gukoresha, kandi ndazi hagati muri conference canke kumwisho haragaruka cya kibazo ngo none ngo nirihe tandukaniro riri hagati ya praise and worship. Ico kibazo cyama kigaruka, ariko kubitahura neza no kwinjira mu mutima w'ibi vyigwa byose, hanyuma ukaba umuntu asoma Bibiliya ukumva les termes na ambiance abanditsi bavugamwo ayo majambo abiri, ko n'amajambo abiri afatanye adashobora kuvana, ariko kandi avuga ibintu bibiri bitandukanye. Haleluya. Amen. Gutazira bisobanura kumenya Imana iyo ariyo. Uraza gusoma Zaburi 1:30 gushika kuri 35, katurabe 11 ngaha. Uyu mwanditsi insista ko kumenya Imana iyo ariyo. 104. Uyu mwanditsi avuga iki? 104. Mutima wanje himbaza uhoraho, Mana yanje uruhambaye cyane, wisakaye igitinyiro n'icubahiro. Wifubika umuco nk'umwambaro, ugaranzura ijuru nk'ihema. Ushinga inkingi z'insenge zawe mu mazi, uhindura ibicu umukogote ugenderamwo. Ugendera ku mababa y'umuyaga, uhindura abamarayika bawe imiyaga, abasavyi bawe nabo ukabahindura umuriro waka. Washizeho amatanguriro y'isi ngo yoye kuzonyeganyizwa gushitsa ibihe bidashira. Wayoroshe ikiyaga nk'impuzu, amazi areremba hejuru y'imisozi miremire. Ahungishwa no gukankamira kwawe, yirukishwa no guhinda kw'inkuba yawe. Aca ku misozi amanukana imyonga, ashika mu kibanza wayagereye. Wayakubitiye ibango ngo yoye kurirengana, kugira ngo ntagaruke akarengera isi. Usomye Zaburi 31 ani mirongo nashaka imisozi uyirekurira ko imvura ivuye mu nsenge zawe. Isi ihazwa n'ibivuye mu bikorwa byawe. Umereza inka ubwatsi, umeza imboga zo kugaburira abantu.
kugira ngo ubakurire ubakurire umutsima mu ivu. Ibiti by'Uhoraho birahaga, ibiti by'amasederi vy'i Lebanoni yateye, ivy'inyoni n'ibisiga vyarika kw'ivyari, agasoza gafise inzu yako ku biti by'akajwari. Uzana umwiza kuri 20, uzana umwiza hakaba ijoro, niho ibikoko byose byo mu kibira bisokoroka bisoboka. Imigunza y'intambwe iroherana igomba ico yofata. 22, izuba ryarasa zikigira zikaryama mu masenga yazo, abantu bagasohoka nabo. Urumva iryo bisikanya ry'ibikoko, bwije birasohoka bikaja kurisha, hanyuma abantu nabo bakanyegera mu mazu, hanyuma bwaca abantu bagasohoka bakaja ku bikorwa vyabo no mu butame bwabo bakageza ku mugoroba. Urumva uwo mwanditsi wa Zaburi igicapa ariko aragira, Uhoraho we, erega ibikorwa vyawe ni ivy'uburyo bwinshi, vyose wabikoresheje ubwenge, isi yuzuye ubutunzi bwawe. Iyi Zaburi ishaka kutubwira iki? Mu gukura kwacu mu gutazira, hama kugira ngo nitukavuga Imana mu bigumbagumba, dukwiye kuba abantu bari conscient, bicara bakiyumvira, biweza, bakoresha faculté zose Imana yabahaye kugira ngo ibidukikije vyose bitwegereze ubukuru bw'Imana, bitwegereze icubahiro n'igitinyiro c'Imana. Hanyuma hagera kuvuga Imana, hagera kwandika, hagera kuyisenga, nituba abantu batazi Imana basenga, kandi Imana yaratwihaye mu buryo bwose. Haleluya. So mbaye nk'uwihuta, tuko turadefinisa gutazira kugira ngo dushike kuguhimbaza. Iyindi point hano ivuga ngo gutazira bisobanura kuyubahira no kwishimira ivyo yadukoreye vyose. Urashobora gusoma ijya mirongo yose. Hanyuma gushira Imana hejuru, Psalm 34, 3, 99, 5, ndibaza ko mwavyanditse. Hanyuma kubaha Imana, Danieli 4:34, kubona ubukuru bw'Imana, gutangarira Imana, guha Imana icubahiro. Ibyahishuriwe 15:4. Kuki dukwiye gutazira Imana? De kuki dukwiye gutazira Imana? Nuko Imana ivyagiye ku ntebe y'amashimwe y'abana bayo. Psalm 22, ariko wewe uruwera, intebe yawe ikikijwe n'ishimwe rya Isirayeli. Haleluya. Uruwera, intebe yawe ikikijwe n'ishimwe rya Apolinari, rya Joye, rya Joseph, rya Patrick, rya Ansile, rya Benjamin, rya Anita. Intebe yawe ikikijwe n'ishimwe y'imiryango yacu n'amashengero yacu. Mwari muzi ko kimwe mu bigaragaza ibihe vya nyuma ngo abantu bazohinduka intashima. Aha twese nk'aba worship leaders canke abantu bari muri ico gisata cha present worship, turapretenda ko turi abantu dushima, ariko vy'ukuri ukaba imvuga kuri, ugatangura exercice yo kuba mu mwanya wawe utajanya amaroquette
utajanye ibyo usaba Imana, utajanye imitwaro, gusengera timu n'ishengero niki, ukavuga ngo ni umwanya wanje wo gushima, uzosanga vy'ukuri abantu b'Imana gushika muri twegwe mu migwi yacu, gushika kuri twebwe abantu barongora abandi mu matazirano, uzosanga vy'ukuri gushima biduta ku amazi. Murahagurutsa abantu ngo bashime Imana mu migwi mito mito canke muri mwishengero, bikarangira gushima Imana bifasha amajambo abiri, hanyuma ibikurikira bikaba ivyo dutakambira Imana. Sivyo? Ico ni kimenyetso c'abantu ubuzima bwacu bunyegejwe ubukuru bw'Imana, kandi Imana yaratwihishuriye, kubera ko amajambo yacu yo kwishima ni make, ariko hageze ko tuyibwira ibitugoye n'ivyo tuyikeneye ko wosenga umunsi wose cyangwa ugakesha. Murapima mutegure veyo gushima Imana. Imana ivyagiye ku ntebe y'amashimwe y'abana bayo, ikikijwe n'amashimwe ya Isirayeli. Kuki dukwiye gutazira Imana? Nta kindi kintu cyo tazira Imana neza nk'umuntu. Nta kindi kintu gishobora gutazira Imana neza nk'umuntu. Nta kiriho. Turabe Psalm 115 icyo umwanditsi avuga. 115, nta kindi kintu gishobora gutazira Imana neza nk'umuntu. 17, abapfuye ntibahimbaza Uhoraho, canke abamanuka baja ahantu hagacerere ntibashobora guhimbaza Uhoraho. 18, ariko tweho tuzohora dushemagiza Uhoraho uhereye none ugashitsa ibihe vyose. Ariko tweho ni bande? Ni twebwe bazima, ni twebwe dufise impwemu z'abazima, twategerezwa gushemagiza no gushima Uhoraho, kuko ni twebwe tubikora neza kurusha ibindi vyaremwe vyose. Ni twebwe ijuru giteze, ni twebwe umuremyi wacu yiteze ko tuba abantu bahimbaza, batazira neza kurusha ibindi vyose. Mu gutazira kudukura hasi, tugakura amaso kubiri hasi, tukanezererwa ubukuru bw'Imana n'ibikorwa bitangaje yamaze gukora hamwe n'ivyo iri kwirakora ubu. Haleluya. Nimba turi impumyi kubijanye n'ivyo yakoze, tuzotazira ryari, tuzoyishima ryari? Nta cemeza, nta kitwemeza, nta kitugarantisa ko n'ivyo izokora tuyiteze ko niyabikora, nta kitugarantisa ko tuzoheza ngo tuyishime. Muri eglise wacu twihaye exercice yo gushinga intahe, guhagarika ibintu bijanye na predication, guhagarika ibintu byose bijanye na ministère ya podium ku bantu. Turahindukiza, turavuga ati umwanya, imyaka, amezi tumaze twiga ijambo ry'Imana, turabe kwiga ijambo ry'Imana hari ico ryakoze, hama ico ryakoze mu buzima bw'abantu gitegerezwa kuvyura amashimwe. Okay, duhindukiza mikrofone kwishenge. Ni periode yo gushinga intahe. Pastori, abigisha, abavuga butumwa, tugize pause. Ubu mikrofone. Intumbero ni gihe c'intahe. Dushinga intahe. Imana twakurikiye hari iki tumariye, ijambo
twize aya mezi yose hari icyo ryakoze. Byari ibihe bidasanzwe mu ishengero mu buryo bubiri. Hari abo byarambiye kubera ko mikrofone imeze uko même ishengero ryacunguwe na Kristo ntiriri capable gushinga intahe, kubera ko intahe, gushinga intahe bisobanura uwaronse umugabo yaramurindiriye, uwaronse umugore yaramurindiriye, abari batevye kuronka uruvyaro baronse, urumva, hanyuma bahejeje n'abadiplome, yaramaze imyaka 2 muri chômage yaronse akazi, hanyuma nari nararindiriye kuja hanze, none Imana yuguruye inzira naronse visa. Twahora turi mu buzima bwo gupanga, none twaronse inzu yacu. Imana ishimwe, sivyo? Si bene izo ntahe? None Bibiliya ivuga iki ku bijyanye n'amashimwe? Dushima Imana kubera iki? So, iyo turiko turavuga ngo turatazira, turahimbaza mu mashengero yacu, vy'ukuri biri ku rugezo rutonya cyane hariya hasi. Nibikorane n'amakonsere tugira byo guhimbaza no gutazira, birimo ububeshi bwinshi cyane ku rugezo rwo hejuru. Kuko abantu binyegeza mu ndirimbo Pastor Joye yanditse, urumva, bakaduza amaboko, abarira bakarira, abasirimba bagasirimba. Me kura muri iyo atmosphere, uwo muntu muzane uti shima Imana yawe uzi, akira umukoro, muraza kumigwa abantu bose babaye ibiragi. None iyo Mana tuvuga finalement ni Imana ki? Karibu Pastor. Imana ki? Okay. Sinzi ko muriko muranyumva. Turashima Imana, tuzoyishima ryari? Nimba tudashobora kubona ivyo yaremye, nimba agakiza yaduhaye kadakwiye kugira ngo tuba abantu batangarira Imana, batangarira Imana igikorwa cy'umusaraba, ingene Imana yorkeste ico gikorwa cyo kuducungura ngo kibe ikintu kiguma kidutangaza. La plupart y'intahe uzokumva, intahe z'agakiza zozo zarazimye, nta bantu bagishima Imana ku gakiza. Ivyo ni ibintu biri dépassé vya, urumva. Yaronse akamodoka, yaronse visa, yaguze parcelle, yaronse diplome, yaronse doctorat, nizo ntahe. Tuzoshima Imana ryari? Ico gituma gutazira kudukura hasi, tugakura amaso kubiri hasi, tukanezererwa ubukuru bw'Imana n'ibikorwa bitangaje yamaze gukora hamwe n'ivyo iriko irakora ubu. Mu gutazira Imana dutangariza isi ugukomera no kubahwa vy'Imana yacu. Haleluya. Turatangaza, turaproklama, tukabwira isi iti umviriza. Imana tuvuga si migani. Imana tuvuga si ibintu by'ibishobisho. Imana tuvuga ni Imana muremyi w'isi n'ijuru. Ni Imana ivuga bikaba.
ni Imana ikora bigakoreka, turatangaza kandi tuba turi fier, tunezererwa ubukuru bw'Imana n'ibikorwa bitangaje yamaze gukora hamwe n'ivyo iriko irakora. Urumva, udahereye ku vyo yamaze gukora nta kuntu wobona ivyo iriko irakora n'ivyo izokora. Ico gituma la plupart y'abakizwa ubaraba ukabona bari malheureux, ubaraba ukabona bari confus. Nibo bantu ba mbere bari confus, hamwe n'agakiza hamwe na mpwemu yera bari confus. Nibo bantu ba mbere baguma baririmba indirimbo yo kwidoga bitagenda neza. Mbega nuko bidahari, birahari, ariko Imana yaguhaye ingabire y'agakiza, Imana yaguhaye uwo mugisha uruta imigisha yose. Utwo tundi tuntu tuguteye uruhagarara turi petit ku buryo tutozimya ubukuru bw'Imana bategeza kubona no kugendera. Gutazira Imana kurekurira umugisha kuri twebwe. Ati vyo ni biki ga pastor? Uravyironderera urakuze. Gutazira kurekurira ubushobozi bw'Imana kuri twebwe, nivyo urabirondera. Imana yaremye umuntu ngo ayitazire. Mwibuke, kwitazira kwacu si mugikorana, kuko udashobora kwitazira, udashobora kubona uri kuragendagenda, uri mu ishure, udashobora kubona Imana uri kuri vola, uri kuri taxi velo, uri kuratambuka n'amaguru, uri kuri chantier, uri mu gikoni, uryamye uri mu gitanda, uri muri bus, udashobora kumedita, udashobora kubona ubukuru bw'Imana. Forget ivyo ugira ukore, ubwira abantu mu gikorane, umuziki washusha abantu bariko barasirimba, ugira uvuga ivyo utazi, ugira ubesha abantu. Imana yaratwiyegereje mu buryo bwose, Imana yaratwihishuriye mu buryo bwose. Worship leader, adorateur ategerezwa kugira maso akanuye, ategerezwa kubona, ategerezwa kumva, ategerezwa kugendera, ategerezwa ivyo vyose bikamushoboza gutangaza ubukuru bw'Imana ariko ari experiment. Gutazira Imana ni itegeko twahawe, si option. Efesiens twasomye 5:18, nuko ntimukaboregwe vino iri mu buhumbu n'ibiki byose, ariko muzure, hanyuma mumaze kuzura ngo mutangura kuririmba, mutangure kuririmba zaburi n'amatazirano ivyamuhe. Ni itegeko. Some niyo mirongo, Psalm 146:1, 100 twayisomye. Gutazira ni kimazi canke ishikanwa Imana ihimbarirwa. Imana irabereye kwakira amatazirano n'amashimwe yacu. Ivyahishuriwe 5:9, turabe 5:9. Iyi ni scenario yabaye mu ijuru. 8 havuga ngo amaze kwabira ico gitabo by'abinyabugingo bine na babakuru 24 baca bikubita imbere y'uwo mwagazi bafise inanga bose n'inzavya z'izahabu zuzuye imibavu niyo gusenga kw'abera. 9 baririmba indirimbo nsha bati birakubereye kwabira igitabo no kumena ibikimatanije, kuko wishwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose
no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindura ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo, kandi bazoba abami mu isi. Gutazira ni ikirwanishwa. Turabe gutazira nk'ikirwanishwa. Gutazira gushobora kuba ikirwanishwa cyo kurwanya umwansi wacu Satani, kubera ko Satani ntiyihanganira abantu batazira. Ari allergique ku gutazira. Iyo turiko turarwana intambara zo mu buryo bw'impwemu, ntidupfa kuririmba indirimbo kubera dushobora kuririmba, ariko haba hari ukuri kw'ijambo ry'Imana, amavuta y'Imana akoreramwo. Dukwiye kuba abantu bihangana bakarindira gushika ubushobozi bw'Imana bwigaragaza mu kubohora ababoshwe. Acte 16, iyo nkuru murayizi. Bene aya mashimwe ni inkuru ya Anania na Safira. Bene aya mashimwe canke ugutazira si kwa kundi tuvugira mu ntamatama, ariko ni gutazira kumvikana mu majwi. Gutazira kumvikana mu majwi kugizwe no kutaguma mu ndimi, ariko ubwenge bwawe, ibikugize vyose, understanding, ibyo ubonesha amaso, ibyo urimo uri kuratambukiramo, ibigaragaza ubukuru bw'Imana ukavyatura. Abavuga mu ndimi kurusha abandi mukwiye kugabanya dose yo kuvuga mu ndimi, mukexersa confession mu buryo bw'amajambo. Ikirundi arico kikorohera, ugasatira mu Kirundi. Igiswahili arico ukiyo exercice. Ni gute uko kwatura kwawe, ni gute bibaye ngombwa ko wicari ku muntu ntireka ndakubwire, ngira ndakubwire mu rurimi wumva ubukuru n'ubushobozi bw'Imana, nifashishije ivyo yaremye, uko ndayizi, uko yanyihishuriye, mu rurimi rwumvikana, ukamwicarika ngaho ukamubwira Imana. F. Amajambo indwi y'Igiheburayo avuga gutazira. Jesi nizi Igiheburayo, ntimuhave mumbaza ibindi, ariko aya n'amajambo ava mu bushakashatsi. Iyo uri muri iki gikorwa, iyo ukijijwe avutse ubwa kabiri, ubuzima bwacu bukaba bugizwe no guhimbaza no gutazira. Hanyuma Bibiliya y'Ikirundi dusoma canke izitwegereye mu ndimi zikaba zasobanuwe ziva muri izi ndimi z'Igiheburayo n'Ikigiriki. Urumva, ugerageza kugira amatsiko yo kurondera niki iri jambo rivuga iki, nubwo utaba warize ugo rurimi. Itwagirwa amahirwe yo kugwiga, tuzogwiga, ariko reka turabe biri hafi bisobanura aya majambo. Yada nukugaranzura canke gutega ibiganza. Shengero nk'iri rya CLM canke amashengero yanyu mukora ivya projection, ndazi ko muri fond y'amantuza yanyu mukunda kuzanamwe abantu bameze uku bagaranzuye ibiganza. Nukugira iki? Kugira ngo amaso y'abantu turiko turarongora abone kimwe mu bicapo kivuga, igicapo kivuga gutazira. Kenshi mwerekana abantu, nubwo mutabona amasura, mukerekana ibiganza bigaranzuwe uku canke uku. Amen. Kabiri, halal. Reka turabe ivyanditswe vyera quand même hano. Genèse 29, tukiri kuri yada. Mwanya wanje wagiye, ngira mbe nk'usametura gato. 29
35 havuga iki? 29:35 yongera gusama inda avyara umuhungu atubu ndashima uhoraho. Nico cyatumye amwita Yuda, nuko aba araretse kuvyara. Iyo nkuru mwese murayizi. Hano hari ijambo gushima. Yongera gusama inda avyara umuhungu atubuho ndashima. Iryo jambo gushima riba riratanguye hano kubera ikintu Imana ikoze kidasanzwe. Imana yakoreye Leya. Kandi tuje mu yindi mirongo, tuje kuka icya kabiri halal, kwigina gukora ibirori, ibirori, gukora ibirori kugira wishime, kugira ivyirato. Wishime ni jambo tudakoresha cyane mu Kirundi, ko kwishima no kuvuga ngo kwishima nyene, ariko ujabutse umupaka ngaha hafi, kwishima no kuvuga ngo kunezerwa. Kwigina nico gituma amakoraniro yacu tuba dushaka ko haba uwo mwanya wo kwigina no kwishima, kunezerwa. Ariko kandi mwibuke nk'aba worship leaders, ishengero ryishima ryigina ritazira ku rugezo wewe urirongoye uriko mu kwigina no kwishima no kunezerwa. Sawa? Shingiro ry'Imana, tunezererwe Imana, tunezererwe guhoraho, tuvyinira Imana. Warabu uriko arabivuga. None hariho superglue ifatanije amaguru n'amaboko. None uwo muntu ivyo ariko aratubwira n'ivyo ariko arakora ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Hanyuma mwaja muri evaluation akabwira ati none kiongozi wewe kubwira ishengero ngo gishime ritazire riselebre ngo je nikomeze. Ni wacu nta utwenga, wacu nta mugurugura ari, no sivyo. None uri kurikoreza abantu mutwaro wowe ubwawe udashobora kwikorera. Bene ivyo bintu birigwa bene data. Nico gituma ya mashure izinganda dukwiye kuza turazitabana umwete, kubera ko niho tubazanya ibibazo, niho dukosoranira, niho twibutsanya, niho okay? Gatatu, tehila rivuga rivuye muri halal. Irya kabiri no kuvuga ngo indirimbo, hymn zo gutazira canke z'amashimwe. Imirongo muraza kwisoma canke nzobaha amanota canke murarindira, bimwe bizoza mu gitabo ndiko ndaherahereza kwandika kivuga ku guhimbaza no gutazira, no kwihangana. Imana ivyagira muri bene aya mashimwe, ariko wewe uruwera, intebe yawe, uwo murongo twawusomye, ikikijwe n'ishimwe rya Isirayeli. Hari igihe tugirana ibibazo n'abapastori bacu kubera ko tuba dusangiye podium. Pastor akaba yiteze ko quand même iri koraniro abantu barongorwa mu matazirano no gushima Imana. None uwo muntu afise icyo gikogwa yahawe iyo 15 minutes, ko hari igihe tuvuga ngo umwanya baduhani mutonya, nubwo yoba 5 minutes, iyo uzi icyo yikoramwo, icyo kintu kitari ibintu waje gufundikanya ngaho canke kubera ko bakuremereye bagushize kuri program urakora ibikujemo.
ariko bene uru rugendo rwo kumenya Imana ku giti cawe, kwimenyereza gutazira mu buzima buri prive, niyo bogusurprena hanyuma iyo uhagaze imbere y'abantu hari iyo sensibilité, uramenya ngo aba bantu basa n'abibagiye Imana. None ndayibibutsa gute mu kubatoteza? Ndabibutsa abantu bambanitse amaguru muri Prince Regent muri urgence? No, reka iryo terabwoba. Urumva ko hari igihe dukoresha amajambo aremereye cyane, ariko vy'ukuri ayo majambo waheza kuyavuga yose abantu bakagomba bakuraba, kuko icyo bakeneye si amajambo y'iterabwoba, bakeneye ubuzima, bakeneye iyo communication. We icyo uri bakomunika uracumva, urakibamo. Muri uko ya materme duhora dukoresha duhagaze imbere y'abantu. Hari n'abaraye bayakoresheje muri ejo dimanche. Icyo gituma lendi ihari kugira ngo twiyoto evaluate. Kubera iki? Ni par rapport y'ubuzima. Ntushobora kubwira abantu Imana utazi, kandi iyo uravuga Imana utazi baravyumva, baratwumva, baradukapta ko ari ibintu tuko turafundikanya imbere yabo n'ama experience gusa. Twaravye ama YouTube menshi, turazi ingene Benjamin Dube amajambo akoresha, tugaca duterura ivyo bintu, baradukapta, baramenya ko ivyo uri kuravuga si wewe, kuko iyo aba ari wewe ntiwarinda gucumukura. Twari kwandukizwa, presence yawe yari kugira kuzana breakthrough. Turacakundana? Okay, kane, Barack, hapana Obama, Barack Kamindure. Okay. Gupfukama, guhezagira izina ry'Imana ni igikorwa cyo guhimbaza. Gupfukama, guhezagira izina ry'igikorwa cyo ry'Imana ni igikorwa cyo guhimbaza. Juge 5:2 muraza kuhasoma. 5. Zamar, gukubitisha intoke, gucuraranga igicurarangisho giherekejwe n'amajwi, kwigina Imana mu ndirimbo no mu muziki. Urabona ibi bintu byose hari igihe tubikora nkaho umenga ni ibintu twifondafonde, me biri biblique. Nico gituma aba worship leaders dukwiye kuba Bibiliya dukwiye kuyigira umugenzi, kubera ko ivyo dukora si bintu twabuye ahantu. Ego kwigira ku bandi ni vyiza, ariko kumenya ko ivyo bintu dukora biri biblique ni ngirakamaro cyane. Hobi wanyu hakiri abantu baheza kuririmba ijambo ry'Imana ritanguye, umugwi wa worship team ukaba ari wo mwanya wo gucata kuri Facebook canke kuja muri toilette cyane no kuja gufisama akayaga, iwanyu nta bihari. Ico ni kimenyetso cyuko abo bantu ntubitegeko ikintu kirekire. Adashoboye guha agaciro ijambo ry'Imana mu ikoraniro ry'abera, no kuvuga ngo no mu buzima bwe bwa misi yose ijambo ry'Imana n'umugani kuri we. None uwo muntu, bene abo bantu twubakana team gute ya louange na adoration. Abo bantu babita ba kizimya moto. Okay. Shadak, gutangaza canke guha Imana icyubahiro mwijwi riranguruye canke mu karuru kishimwe. Hari amatema dukoresha aho razazanira abantu kenshi, ntumenye ko worship leader avuze kuzomera canke turabe hano umwanditsi wa Zaburi uko bivuga muri Psalm 100
17. Hanyuma mu gifaransa turabe iryo imvugo, kubera ko hari imvugo dukoresha zizazanira surtout abantu b'abakurambere babazi iby'indimi, ukabona twebwe abajene duhagaze dutanguye guparanganya amajambo, urumva kavuga ati none ico ni giki, cyo kiravugwa mu ishengero. 117 16 117 16 6 117 6 ngira oya kengira nihenze. Turabe 117. Yemwe banyamahanga mwese nimushime Uhoraho. Ngira n'umurongo wa mbere. N'umurongo wa mbere. Nimushime Uhoraho yemwe mwamoko yose nimumuhimbaze. Kuko imbabazi atugirira ari nyinshi kandi ukuri kuhoraho kw'amahibe bidashira. Turabe 145. Icyo havuga 145 4. Aburunganwe rumwe bazoshimira aburundi runganwe aburundi ibikorwa vyawe, babiganire ivy'inkomezi wakoze. Ahavuga generation amageneration ku mageneration ingene ahererekanwa, avuga ahanahana amashimwe. Turabe 63 3. Kuko imbabazi zawe zindutira iki ubugingo, iminwa yanje izogushima. Uko niko nzoguhimbaza nkiriho, zotarika amaboko mu izina ryawe. Okay. Ichindwi toda, gutarika amaboko, kugaranzura ibiganza mu guhimbaza, na cane cane mu murwi w'abaririmbyi bariko bararongora abandi mu gutazira, kwatura mu majambo canke gutanga ibimazi by'amashimwe. Ndasubiramo: gutarika amaboko, kugaranzura ibiganza mu guhimbaza, na cane cane ku murwi w'abaririmbyi bariko bararongora abandi mu gutazira, kwatura mu majambo canke gutanga ibimazi by'amashimwe. Hari ikintu maze kubona, imitego twitega iyo urongoye, hamukensista ko abantu batarika ibiganza. Nta gihe biryoha iyo ikiri muri wewe na attitude, inyifato yawe mu worship leader nabo muri kumwe, kuko ishengero riba rikorera turaba. Murabona ubudasa iyo wensiste ngo dutarika ibiganza, hanyuma bubwiye bakavuga ati bamwe muri bo bakavuga ati for what? Urumva? Hanyuma kubera ko ufise microphone, ufise na autorité, ukensista ati nyamara dutarikira ibiganza Imana kugira ngo tuyihe icubahiro. Ati je ntabyo niyumvamo. Ukensista agatarika ibiganza kuri uru rugezo. Nimutabitarika hejuru cyane, biragaragaza ko Imana mutayubaha cyane nkuko mu cubahiro cyayo. Ariko siko ndavyibaza. Hama bicaye mwese muhaguruke duhe icubahiro Imana. Muraburi kurabwira hashobora kuba hari ubufise ikibazo cy'umugongo, ariko yarengewe n'ubukuru bw'Imana, ariko aricaye. Kubera ko twebwe tugendeshwa n'ivyo tubona gusa, na forme dushaka ko vraiment ibintu bisa byose, kandi ni vyiza. Ari umupastori, ari worship leader, dushaka vraiment ko abantu baba engagé. Urumva? Ariko muraviva les moments aho wewe worship leader
utamenya ryari abantu bataritse amaboko, utamenya ryari abantu bahagurutse, utarinze kubazana ko amategeko, mwibaza ko ari kubera iki? Hari ya source Pastor Joy yatubwira cya gicapo cyahajya ngira ngo muracibuka. Hari ubuzima butaboneka bukora ibitangaza mu buzima bw'abantu. Hari influence, hari autorité spirituelle. Hari ubuzima bwacu butuma abantu bataresista. Ubwo buzima bwacu murazi ko mu migwi yacu hariho osi abantu twakiriye mu migwi batazi impamvu yo gutarika amaboko, sivyo? Ngaho rero ndi worship leader, inyuma yanje hari abantu b'ibidudarare. Donc notion ya beni uyu mwifato, iyi attitude yo kugaranzura ibiganza, yo kwirekura, batazi n'intete. Mais je suis là ndiko ndensista kuri congregation ngo mutarika amaboko, ngo muhaguruke. Mais message ndiko ndababwira iranyuranye niyo bariko barabona iruhande. Aba musiciens bariko barahakenya amajojo, urumva ubaravye urabona ko ni kiraka baronse, sibo babona kiraheze. N'aba mercenaires bari ngaha, ubaravye nta message bariko bararungika y'Imana yuko ebara uyu Mungu uyu ndamutumikia haki ya Mungu mpaka kufa. Bene iyo message Eglise nirikwira yibona, irikwira abona abantu b'abanyengabire gusa bari ngaho avuga ati bihera ryari. Urumva? Murumva? Naho guhimbaza kuri important. Me gutazira iyo winjiye mu mutima wa Bibiliya kugira ngo umenye gutazira, dushima Imana gute, tuyitazira gute, kubera iki dutazira, kubera iki dukoma amashi, kubera iki tuvyina, kubera iki akaruru kishimwe, kubera iki? Bene ivyo bintu byose mbega biri biblique? Nimba biri biblique kugira ngo nzobikomunike abantu mpagarara imbere, bikwiye kuba ari ukuri mu buzima bwanje. Amen. Bikwiye kuba ari ukuri mu buzima bwanje, niho ntazomena abantu, niho uko kuri kuzobohora abantu. Amen. Hanyuma tukibuka mu migwi yacu kwigishanya bene ibi bintu kugira ngo message jewe ndongoye naserukiye iyi timu yose sincumukure mbwira abantu ibintu twebwe ubwacu tutariko turakora. Kuko ivyo babona attitude, inyifato y'umu musicien, y'umu worship leader, y'umu back vocalist, inyifato yiwe ni message ikomeye cyane kuri public kurusha autorité nafashe yo kubibutsa ibintu bibatera ubwoba kugira ngo baheze bahaguruke bahimbaze Imana. Haleluya. Reka mbe nkusozera. Icyo mwari mwiteze tuvuga ko cyane ni worship. Ariko worship guhimbaza ni hasa yo gutazira. Haleluya. Ni ibintu bibiri nubwo bifite insobanuro zidasa, ni ibintu bibiri biri important mu buzima bw'uwizera wese. Guhimbaza ni iki? Worship, kwemeza canke gushima Imana kubera ko ariyo yonyene ibereye. Amajambo yo mu Giheburayo avuga guhimbaza ni sagad, haragarutse shaka. Ayo majambo avuga gukubita inkoro hasi canke kunama ugashika hasi. Ayo majambo afise iyindi nsobanuro canke igicapo c'ubucuti
canke imigenderanire iri hagati y'imbwa na shebuja, urukundo ruhimbaza. Tuvuze akaroro k'imbwa nibaza ko ngaha kadafadika, kubera ko twebwe imbwa tuzi ni inyeshamba za zindi duhura tugatera amabuye, ariko imbwa mu mateka y'ibikoko bibana n'abantu, imbwa iza mu vya mbere, kandi ni imbwa ibana n'abantu. Imbwa iraregwa, imbwa irubaka ubucuti n'imigenderanire na shebuja wayo. Ayo majambo rero avuga gukubita inkoro hasi, kunama ugashika hasi, hanyuma igicapo c'imigenderanire iri hagati y'imbwa na shebuja, urukundo ruhimbaza. Ijambo ry'ikigiriki rikoreshwa kenshi mu gusobanura guhimbaza, dukunda kuryumva kenshi mu nganda nkizi, ni proskuneo. Risobanura gusoma ikiganza canke kubaha, kunamira. Murumva tugiye muri guhimbaza, ton irahinduka, ijwi rirahindutse, tugiye ni mu kindi kintu, kuko gutazira usangamo imigwi y'abantu benshi, imigwi ibiri, reka tuvuge imigwi ibiri y'abizera n'abatizera, kuko gutazira kugizwe n'ibikorwa Imana ikora. Umuntu wese afise akenge gafunctiona, arabona ko iyi si yaremwe mu buryo butangaje, arabona ko umuntu yaremwe mu buryo butangaje, nibisaba revelation. Urumva? Kanatsinda Imana igushiriza imvura ababi n'abeza. Okay? So nudakijijwe arashobora kurunguruka akavuga ati ebaga birakomeye kweli, iki kintu twivayanga ko iyi planete, uku kuntu dutambuka, uku kuntu ijoro ribisikanya n'umurango, ibi bintu nivyishizeho, nibisaba revelation. Nudakijijwe yoshima Imana, sivyo? Ariko hageze guhimbaza nurundi rwego, to irahinduka, ikirere kirahinduka, bigiye noneho muri relation, bigiye mu bucuti, bigiye muri intimité. Haleluya. Aha rero noshaka nkageza ngaha, kubera ko abigisha bakurikira baraza gusatirira ngaho, ariko reka negera imbere gatonya kugira ngo mpakanya abandi. Guhimbaza ko muri Bibiliya gutanga igicapo gitomoye, aho uwuhimbaza yirekura mu maboko y'uwo ariko arahimbaza. Kujya umuntu yirekura mu guplonja muri pisine, akirekura azi neza ko umutekano wiwe ukwiye mu maboko y'amazi yirekuriyemwo, bisaba ko ashira ku ruhande inkomezi ziwe. Abantu basanzwe bakora natation barumva benubwo buzima. Ni gute ushobora guplonja uva mu kirere hariya ku metero 50 ukagwa mu mazi? Iyo confiance ufitiye ayo mazi. Niko rero guhimbaza ko muri Bibiliya gutanga igicapo, uhimbaza yirekurira mu maboko y'uwo ariko arahimbaza. Iyo tuvuga ngo ndakwizigiye izeye ijambo ryawe, bene ayo majambo uri ko arayaririmba yaravutse ubwa kabiri, ntayaririmba gusa kubera ko ari amajambo, arafise icyo avuga. Iyo confiance, ko kwizigira kuri ku rwego rungana n'ujya plonja, ingene yirekurira mu maboko, azi neza ko ajya amazi amusama, amen, akayagirira confiance. Yesu yasheshe amaraso yiwe kugira ngo turonke amahirwe
n'ibakwe byo guhimbaza data biciye muri Yesu. Uwizeye wese ahindurwa umuherezi ku Mana. Umuherezi azana abantu ku Mana, akazana Imana mu bantu. Mwibuke icyo twasomye mu cete cya mbere cya Petero 2:9 ko turi ubwoko bwatoranijwe kuba abami n'abaherezi. Umuherezi hole yiwe azana abantu ku Mana, akazana Imana mu bantu. Haleluya. None akaranga muntu k'uwo muntu afise iyo hole, murumva ko ari umuntu ubuzima bwiwe, intimite yiwe n'Imana iri ku rundi rwego. Amen. Dutegerezwa guha Imana ikibanza ca mbere mu buzima bwacu, kandi ico nico nsobanuro nyayo yo guhimbaza. Iyo twihaye Imana muri ubu buryo, nayo idukwegera kuri yo, maze ikuzuza ubuzima bwacu kunyurwa no guhazwa nayo. Hajya hari hagakosa, Imana ikuzuza ubuzima bwacu kunyurwa no guhazwa nayo. Guhimbaza si indirimbo turirimbira Imana, ariko nk'abigishwa ba Kristo ivyo dukora byose mu buzima bwacu bwa misi yose bikwiye kuba uguhimbaza Imana. Guhimbaza kukuri kugizwe no guha ubuzima bwacu Imana 100%, kumvira Imana no kuyegurira kubaho ubuzima buhesha Imana ishimwe n'icubahiro. Guhimbaza niko data arondera. Uyu ni wo murongo rero urongoye ikicigwa cyacu. Yesu ati igihe kiza kandi cashitse aho abahimbaza bukuri bahimbaza data mu mpwemu no mukuri. Data arondera abamuhimbaza bameze gutyo. Imana ni mpwemu, kandi abayihimbaza bose bakwiye kuyihimbaza mu mpwemu no mukuri. Muri aya majambo twigishwamo ibintu bitanu, ngira ndangirize ko duhimbaza data, kandi nk'abahungu n'abakobwa b'Imana data turamukunda kubera ari we yabanje kudukunda. Yohana wa mbere 4:19. Kabiri, duhimbaza mu mpwemu yacu. Ibi bivuga ko dutegerezwa kuvyarwa ubwa kabiri na mpwemu yera kugira ngo uguhimbaza kwacu Imana ikwemere. Uguhimbaza Imana kwacu kwategerezwa kurongorwa no guhumekerwa na mpwemu yera. Niwe azingena Imana ihimbazwa mu buryo bubereye kandi buhesha Imana ishimwe n'icubahiro. Ico gituma Paulo yandikiye Abanyefeso muri kiya gice cya 5 18-19 ngo mwuzure, ntimukaborerwe mpwemu, ntimukaborerwe inzoga vino, ariko mwuzure mpwemu. Gatatu, duhimbaza bivuye mu mutima. Duhimbaza mukuri tugezemwo ku buzima bwo kunywana n'Imana data biciye muri Yesu Kristo. Hari ijambo ry'Igiriki risobanura ukuri, naryo ni aletheia. Ryongera gusobanura réalité. Turakeneye guhimbaza Imana n'imitima yacu yose hamwe n'iminwa yacu yose. Uyu murongo murawuzi, uramenyerewe cyane. Matthieu 15:8-9. Bampimbaza n'iminwa yabo, ariko akanwa imitima yabo iri kure yanje. Dukwiye kuririmbira Imana no kwicurarangira mu mitima. Ya jambo Ephesiens 5:19. Hamwe n'umunezero Yesu aduha. Luc 1:16. Kane, duhimbaza dukoresheje ugutahura kwacu, kubera ko duhimbaza Imana twamenye umwe wese ku giti ciwe. Abakarismatike turi ngaha, ndasubiramo, et j'insiste beaucoup.
kunanirwa kwiexprima, kunanirwa kuvuga n'ubwenge bwawe mu rurimi rwawe, guhimbaza Imana no kwivuga ubukuru bwayo, ugashiftinga mu ndimi umwanya muremure, urabiraba neza. Biragabanya ugukura kwawe kuguhimbaza. Nico gituma Paulo ashiraho urugezo. Mvuga mu ndimi kubarusha mwese, ariko ndazi ko bikenewe gusengesha ubwenge bwanje, kandi ngasenga no mu mpwemu, ngasenga mu rurimi rutamenyekana. So iyo ushize ku munzane uguhimbaza kwawe ko bikorohera cyane, mu ndimi uraraba neza, uraraba neza hari kitagenda neza. Ivyo nibaza ko biza kuza muri deba, abariko baravuga ati Pastor, ushobora kuba utari ku rugezo rw'impuhemu jewe ndiko. Uraraba neza. 5, duhimbaza dukoresheje ubushake, volonté. Niduhimbaza canke ngo dutazira Imana kubera tuvyiyumvisemo, ariko ni ukubera Imana ibishaka. Imana irashaka ko tuyihimbaza, tuyitazira. Ntibihagaze kuri émotion, ni choix. Guhimbaza ni ikintu kiza imbere y'ibindi mu ijuru. Igihe cyose tubona Imana muri Bibiliya, tubona hari uguhimbaza kwafashe umwanya wose. Ezayi 6 ku murongo wa 1 gushika ku wa 5 murabibona. Ibyahishuriwe 4, 6 Ezekiel. Uguhimbaza guhamagara canke guha ikibanza ukuganza kw'Imana. Ivyo dukora iyo dukoraniye hamwe nk'ishengero sico kibanza, ahubwo ikibazo nukuraba neza ko mu byo turiko turakora ivyo twita guhimbaza harimo ubuzima bw'Imana. Ndasubiramo akantu ndangiriza ko uguhimbaza guhamagara canke guha ikibanza ukuganza kw'Imana. Umu adorateur canke uguhimbaza nyako kukuri guha ikibanza ukuganza kw'Imana mu buzima bw'ubuhimbaza. Ndasubiyemo. Uguhimbaza nyako, guhamagara canke guha ikibanza ukuganza kw'Imana mu buzima bw'ubuhimbaza. Ivyo dukora iyo dukoraniye hamwe nk'ishengero sico kibanza, sico kibazo, ahubwo ikibazo iyo tuvuze ngo ntivyatotse, abantu ntibarize, abantu ntibamanitse ibiganza nkuko twabishaka, ico sico kibazo. Vyukuri kujya umupastori Lendi avuga ati mbega bashejo ejo message ishengero yayakiriye gute? Rimwe kumva umenga ntiwateguye nkuko wategezwa gutegura, ntiwashoboye kudelivera message ku buryo abantu bayakirana igishika. Hama Lendi nkuko twese twaje vyaratotse ntivyatotse. Ikibazo si vyatotse ejo dimanche, sumuriro watse ejo dimanche. Ikibazo mbega ubuzima bwa Kristo buri réel muri jewe, kuko ibitoka vyo nejo uzobisubiramo bigorore. L'atmosphère, umuziki kunatisha, abaririmbyi kuba bambaye neza, aba musicien ntibaguhemukire, urumva na pastori mukavyumvikanamo neza akaguha umwanya ukwiye. Ivyo ni ibintu bikosoga umwanya ku mwanya, ni ibintu bitorega umuti umwanya ku mwanya. Mesi cyo kibazo. Uguhimbaza kukuri tukuronderera hehe? Mbega ubuzima bwacu, igitinyiro c'Imana, ukuganza kw'Imana kuri réel kurafadika.
kurafadika, turiko turumvira Imana. Icyo gituma Imana yakariye Sawuli imubwira ati jewe simpimbagwa n'ibimazi n'amashikano. Kuko kungarariza bingana, kutumvira bingana no kuraguza icyaha cy'ubupfumu. Imana iko iravuga ati kunyumvira niko kumpimbara. Amen. So dutunganye neza ivyo tutegerezwa gutunganya, ariko bijanye na aspect technique vyose biguma biringira akamaro, ariko tugaruke mbega guhimbaza ko Imana ishaka. Yavuze muri Jean 4 muri ya mirongo twasomye 22-23, mbega turahimbaza. Uko guhimbaza turakumva turagufise kuri authentique. Imana ibaheza.